aje turacayaga gato yego ryari uri kuragira ino publicité kuri Facebook waranditse ibintu byinshi ucurenza ko ngo ihuriro TV ngo bafise umutahe utunono tubinono ucuvuga na pi y'ivyo binono ni 10mille ariko iwawe ni 10 millions Famba ijarangaje urabona yuko umengo ari kuravuga nabi umuryango wako urazi ingorane dufise abantu tuvugishije ukuri yani mtu akisema ukweli inakuwa ni beef lakini umuntu abeshe inakuwa ni fresh ukweli na ukuri kurababaza naravuze ati natanze address ya hano nkorera ndongera ndavuga yuko Ihuriro TV nivyo Ihuriro TV dandaza ubunono ubutuno Ihuriro TV ni Jojo Jojo siwe ega Jojo na misi niyo Ihuriro kuko bavuze koresha umwanya media ni wewe Change bavuze ati Wakala TV ni ya case ego Ihuriro TV ni Jojo ni ya misi adandaza ibinono ni mitwe y'impe ura hagiwe musi yaho gatweja kabari kari haje none nivyo sivyo navyo mu firti buwiri izi firti ni zahe izi ni firti si firti Zara bizara izi ni zara frigo ni za kuchacha hizi zara firti ni zichacha zili chacha manake hizi hapa ni sambusa hizi ni sambusa maki hizi ni zili chacha Izagash kubita wambuga hizi ni sambusa ya kwanza goma hamwe wambuga hizi ni zarai hizi ni sambusa kuna kuku umeshaziona kuku ndi mayai wabonye amagi nga wabonye amagi nyakupfa wiseguye buri wabonye amagi wanafungulia kwa nje acha kuyafungua sipasua tugende tu mayai ya kueneza watu mayai ya miserebani ngo ni jo amagi wayabonye wambuga naje shaka ibindi nyabaki ego bakunzi bakoresha umwanya media jewe binovuga yuko ari terambere nca ndigera ndazunguruka tele yose narakenye kuri 6 7 8 9 wose naragiye kutrua ni pare pembeni kugoshi sija bashize urano haje we bakubwiye ukine ungeva ko nenda kure unaza kure kunani wose narashitse no kwipoto ryo ryamwebwe narashitse kuye dura n'umukwepe turavuga twana chance ndasubirayo kandi gusa tora batsinze bine kuri kamwe turindire tuko turapanga turapiga sita retour azoba ari ngurube ubunure ego azoba ari ibintu byinshi kandi uzobujya ubunure no nje n'umusiramu sheikh oya ariko wo bugerigasiyo zambi ndopfa kubyoganye wabuze ucujya ari byo bihari gusa urabijya nta kibazo no chaja nta kibazo bakunzi bakoresha umwanya media mugumane nanje ndabereka kanga ketu ndogo ndogo mambo uko aje uko aje bwana wako naenda kumfanyia nini nataka kumfanyia nini niko pale lakini Samba Ikili nyuma kota Gasuguru bigwa Gasuguru safi sawa Famba mtu tokura kimbi umushaza kuyaje yirukani ubere kielewele mambo vipi sasa safi lakini na hujachaka migumbu bakunzi bakoresha umwanya media mweze neza rero Famba poko bari nikata matama kule bakora niko na bunda bansema ngo numusangaho ngo si hari nkambya jewe ndatera swata umwana wo mukamenge yari ubunure bwinshi yangaje umuntu bana umwana yari ubunure bwinshi apige swata umwana wari ingurube umwana wo mukamenge umwana yariye kamkarange mututomo ari kuragana ni ndrobobo posi tumo ari kurakanyoka
Igapusi ko butapusi ni kama hivi sungura. Kama bunure Ni kama sungura. Sasa sungura ingeri kwa tulikomara tunajua kama baikuraki atumekula, lakini pusi ni nyama tamu sana. Turaimenyere kabisa. Kati uno kuri match utuzokina. Toka tutatia imbwa pale pembeni. Tuichinje. Tuzohiga niko bunure. Ubunure. Abazo kisafria kigangi. Na kina wacha noire. Kinakuwa Januari sana, siju kinyamba unyambe mayanuari mafi Januari mafi irabura kwa shumwa kuya zide kuya mimi nijisomee kwanza rusaku kwanza. Izi ni nini? Les saucissons. Hii mbabura. Zile mbabura za manani? Tunapoka chips na sambusa. Chips na sambusa. Guys, akia Mungu mimi nakwambia ukweli Famba. Shasonga mbele, basani betu banaikalia tu kuche kuigiza. Barasamye nk'indagara. Sharibika lakini. Sharibi. Nini? Mnani abahari hosa nini? Bafle balichomoa. Walikotesha. Bashayikotesha. Mixage bakuipeba. Batwa bafle gusa. Bafle yonyene. Sasa monsieur Jane mazimisi mbona mafoto unaposti. Unaposti mafoto. Baya fotora hanyene cyane. Pako iki kiuna faguna gitoa juzi na kwani mbili. Kanume aini design. Iko bitwa inenga. Iko bisunga changizi bikaza zifatana. Jembo na muhagazuku. Cyane konesha. Hate gupostinga jya. Sejo. Ubona zimeze gute? Nabonye uri kibona. Ubona icyo kiza kivanga. Hata sipasui. Kanunu ubure. Petit rakora rugombo na rubonye hajya gwasanye. Nindi saro. Kabisa. Safamba. Uko buchungu. Sema salamu alaykum. Wa alaykum salam. Kula ubi. Ufite umugore? Mesi uboro buko buchungu sana. Safi tuteramye kuki. Wenje unatumika hapa unje unatumika kwa machips na manani. Jewe tungura mbandica ngaha. Ariko kesho yara abandi bapeti baba baje service zose zikeneye ngaha ngaba feri bari ngaha. Ariho abadandaza ama chips n'amabifise abantu benshi baramuriza. Chips kuku, chips mayai, pako na sosiso, pako na sambusa. Ni hivyo tu. Punguza kwanza volume. Atanga service gusa ya ma saison, chaque saison z'ikirundi, z'Kiswahili, Kinyarwanda byose. Sasa Famba. Mimi nakuya kufanyisha interview. Lakini njia yemo ndani, inzira numva uri kuranzanamo. Ni ya publicité. Ega byote ni byetu. Abantu kwanza ubu bakuzi bazi yuko uko mtangazaji. Banajua uko munini? Journalist. Kuwaka Light TV. Lakini leo hauyanambia hari umuririmbyi naka ngomba kuje kurondera, hariyo umuntu namenye njoje kuvumbura, hari umuntu namenye kunanionesha machips kuku, mashini, ama saison. Urazi ikintu kimwe nje nari maze igihe kinini cyane nawe ibintu bya filme. Navuze ati yuko kenshi kwanza micro kwanza tusiba. Ibe gwaho ubwo ndiko ndibaza. Mbona uko professional no musi bya kugendekeye. Sinigwa ni safi. Nta kintu kirimo gute. Singiye nta kintu kirimo. Hamna kitu. Jera nyoni. Hamna ndakenyemeze naba. Marose yaherenga. Niko njene. Sio imechanika kuko niko. Mfuko umechanika. Mama ya. Yo havigwa. Karibu rero twicare ngaho. Ego reka twicare twicare. Tuyage neza nk'abagabo. Tuyage nk'abantu babashinga ntaye jewe usigurira impamvu utubwira ibintu vy'amachips kuku na mashini, utubwira ibintu vy'amasezo yasohotse manani mabafre yakoteshejwe, utatubwira abaririmbyi bariko barakora neza muri no misi. Kuri umwanya sinyine kuja ibintu bya entertainment cyane, ahubwo niko ndafocusinga ni business zanjye ndiko ndakora. Aho Imana yamfashije ndogura ka studio karimo na salon
Imana ishimwe cyane ikiri ngaho cyo ndiko ndafokasinga naco ni promotion kugira abantu bamenya ahantu baze bararonka filme zo bakinenga kuri studio umuntu afise imishatsi iri ande zode bakamumwa hajya umuntu umva shonje akicara hajya akamumwa amafiriti n'inyama n'ibiki akajya nico ndiko ndafokasinga gusa vyerekeye entertainment vraiment ndiko ndabijamo cyane yego kabisa famba ibi bintu none umaze igihe kingane kuri kuravyiyumvira ibi bintu sha sikubwira business ni kubwa hii urazi impamvu yatumye ndavyumvira ibi nje nabivuze kera mvuga ati filme na mahera arimwo ndanavuga n'abantu bafise amahera muri iyi filme ba Bendi waona bandi n'abandi abandi basigaye na mahera barakenye kuko industry ya filme ndayizi aje Z turakenye Chavuga nzoba ndanya gute gukena nciye bibarabara famba atamahera mfise mufuko reka stop cinema nka ingingo cy'ameza ngahe mbenda n'amafaranga nkore projet shira kwa kantu ngaho kazo kanyiza amafaranga meze kugeza ko kantu ncesura muri filme ndashima Imana rero kuzogaruka muri filme ubu nahejeje byose ngiye kugaruka muri filme ahubwo nico tumenyene kuba waje ngaha catuyaga ndabaye programme yo kunongiye gukora ivyo ngiye gukora ahaje turacayaga gatoya yego Gyari uri kuragira ino publicité kuri Facebook waranditse ibintu byinshi ucurenza ko ngo ihuriro TV ngo bafise umutahe utunono tubinono ucuvuga na pi ivyo binono ni 10mille ariko iwawe ni 10 millions Famba ijarangaje urabona yuko umengo ari kuravuga nabi umuryango wako urazi ingorane dufise abantu tuvugishije ukuri yani mtu akisema ukweli inakuwa ni beef lakini umuntu abeshe inakuwa ni fresh ukweli na ukuru kirababaza naravuze ati natanze address ya hano nkorera ndongera ndavuga yuko Ihuro TV nivyo Ihuro TV dandaza ubunono ubutuno Ihuro TV ni Jojo Jojo siwe ega Jojo na Misi niyo Ihuriro kuko bavuze koresha umwanya media ni wewe Change bavuze ati Wakala TV ni ya case ego Ihuro TV ni Jojo ni ya Misi adandaza ibinono ni mitwe y'impe hagiwe musi yaho gatweja kabari kari haje none nivyo sivyo navyo muzi ko badandaza ibinono yego je ndamaze none nje nagize nabi kubakorera promotion oya promotion ucuvuga ko umutahe wose ko ari 10mille ubunono barangura kanono kamwe amafaranga 300 bakagadandaza 600 bakunga ko desi akanono kamwe bakadandaza bakarangura 300 bakadandaza 600 700 bunguka nk'amajana rero mu bisanzwe dufate caprice ego nuno badandaza nago bushika 20 canke 10 ego hari uwo mutawugera kuri 10mille gusa nararengeje gato ndavuga byaramubabaje ya Miss sinzi so nagize ko kubagira promotion kuko navuze ati sino kuya promotion jewe kuterambere na ronse nibagire aho navuye kandi si byiza kandi narabicishemo navuga ati ebane ndabakubise na promotion natanga na address ya hano bakorera muvuye kunshora nga kubaponda sikubaponda ni promotion kuponda none sivyo ni badandaza ubunono none kuvuga ati baradandaza ubunono muze murabashorera nawe umugore wiwe ni wabudandaza amisa napimaga binono ncenza nabona bose bari hajya kandi ncenza nabashorera vraiment nikimenyame ndose n'umugenzi kenshi ndatura umugenzi ngaha turagenda tukajya ubunono hajya ni ibintu bisanzwe nca ndavuga ati umutahe wanje ni wa 10 million ubunono bundi bwa 10 none ibintu bisanzwe umutahe w'ubunono ni umutahe sawa reka turekane n'ivyo famba ni kenshi rero wasemereye ngo muri filme nta mafaranga ariyo ivyo nivyo uhanura rero bari muri filme ko bo vyihoza barondera ubuzima canke babandanye maishani ya Mungu nono filme ni adolescent filme ni adolescent muzindi ni kintu ukora kubera umujene nyene ugashuka muri filme ariko apari akwiye kubaka nk'ubu njewe niko na studio niko na salon naho no kina filme mba ndiko na shooting action naho bongera gutengirwa njamenya yuko kumugoroba ariyo verse meza gutanga ariko kaza kuri kumenya nyuma ya Beri nabandi baje barabafite ama projet yabo ukaberuka inyuma kumugoroba ariyo ari amafaranga aza kumugoroba ukirugubiruka inyuma bo binje amafaranga woraho wasana na mukinywa filme ngamo Burundi ahembwa 200 ku kwezi nta mukinya filme ahembwa 200 ku kwezi nta mukinya ahembwa amafaranga nta mukinya umwe ahembwa amafaranga ngaha mu Burundi wa filme nawe n'abantu bahembwa n'uburyo bwa fana bufana babasenga ni 10,020 ntubaze najua system yote ya cinema hapa ariko famba urabizi nivyo ariko rero guca intege abandi bantu nakamani nkande na cinde nk'ubuvuze ati muri filme nta mahera ari yukavyemeza kubera ngenda
filme nayitango 2007 gushika ubu ni imyaka 10 n'inga ariko nakora film sobanura ko systeme zo za film ndazizi twebwe dukora aba boss bafite ama YouTube yabo nk'ubu nahora nkorera ihuriro TV si TV wanje ni TV ya Miss ugasanga ukwezi nje dollar nka $300 ni wese acampemba si ibintu vy'iwanje nafuna franga weta urata mahera tu wewe leo tena vielewa ni ile tu ushaka urusaku amina vielewa lakini ukuntu bivuga jare hari ukuntu surasi wanazoea si watoa mjini bamenye ngene umuntu adudurirako barasikia savire umengo langa akanyuma kajya kanyuma ni kusanga ariko kabi cyane okay uno munsi FAMBA Bafise studio na ni restaurant ni nani ni studio salon na sisi kwa biti vyo ni ma take away tu ama na take away tu fata kom take away ni chips mayai chips kuku Chingene bavyita gusa mfa kubijya uko nyene. Ntuzi ingene bavyita. None chips ufashe amagi ugashira mu wenda Bafise izina. Bimunda ni masalade, ushemo vye masalade. Wewe ubizi zira bimfashemo. Ufashe inkoko ugashiramo ibirayi bavyita gute? Inkoko ugashiramo ibirasa kukuyiko hapa FAMBA. Kuko zipo mezileta, sambusa ziko pale. Abayazileta. Bashaka batangure gukaranga rero. Inkoko byose bize batakaranga FAMBA jenda umunyarusako au utatuwisha maneno ngo nuguriye peti nako ziri ngaho tondeze kwanza zikwa ziri sa mwereke inkoko ngaho wenda wakoresha kuko bere ko mukameramani wa mwereke inkoko ubaza ngo nakwenda wambuga boko bazibo ini koko moya hii niyo tukitangura iyo ni inkoko imwe ushaka ibindi nyabaki 50 ziko mukananika moya Famuchaki komande ngo nani ya 10mille mwamutema mafirti buwiri. Izi fiti ni zahe. Izi ni fiti. Fiti si fiti. Zara, bizara. Izi ni zara. Ni zara frigo. Ni za kuchacha hizi. Zara, fiti ni zichacha. Zili chacha manake hizi. Hizi hapa ni sambusa. Hizi ni sambusa. Maki hizi ni zili chacha. Izaga. Kubita wambuga. Hizi ni sambusa ya kwanza. Goma hamwe wambuga. Hizi ni zara. Hizi ni sambusa kuna kuku umeshaziona kuku ndi mayai wabonye amagi nga wabonye amagi nyakupfa wiseguye buri wabonye amagi wanafungulia kwa inji acha kuyafungua sipasua tugende tu mayai ya kueneza watu kile mayai ya miserebani ngo ni jo amagi wayabonye wambuga na gushaka ibindi nyabaki ego bakunzi bakoresha umwanya media jewe binovuga yuko ari terambere mu bantu bacu dusanzwe dusangiye umwuga ndetse dusanzwe turi muri industry imwe iri niterambere kandi dukiye kwishimira cyane FAMBA twe rero turi nyuma tubona gute bizogenda gute kugira dushike kuri iyi etape man buri kintu nukwizera no gupanga umwanya urazi imisore y'ubu ironga amafaranga imaze kuronga amafaranga umutwe muri show uduhuzu dupanaro bakibagira yuko ejo urashobora gukena ijya ku mutwenzi nibaza kuguna kugura kandi wirirwa watwaraho amafaranga ejo urashobora gukena cyo inzara muri gera nibaze gukuraba kandi wirirwa uba amafaranga so twijukire kuba dufise création y'utuntu twinjiza amafaranga ku munsi bizogufasha naho gwara nk'ubu nje ushobora kwirirwa inzara fisinga ndazunguruka inzara inkubise atamahera mfise mufuko nkaza ngaho umupeti ari ngaho kuri studio ngomye peti umaze kwinjiza ngahe 10mille yame canke nkibura igihumbi nje gusakira kandi iyi imfasha kujya kuntu sinshobora kandi kugenda gusaba amafaranga nkopesha cyangwa ndiwe nakonosha umwanya ngo nicore tuvuga nimba shonje mbafise ikibazo runaka ndaruka ku studio ndaba amafaranga amaze kuinjiza ngatorama ngahe nkakora ibyo shaka studio wabonye ilogo yayo Rugombian boy ukuna promote Rugombo hii nani ya Rugombo kuna promote hapa mujini none ni bangahe baba ruguru bari ngaha iyi ni Rugombian boy nuko yisalo yitwa nuko nasudo yitwa kabisa FAMBA ibi bintu hariho abantu baba diaspora usanga bakubona uri muri industry barasema uyu mpeti jengira ndamusohore FAMBA we vyaje gute yabironse gute ibi bintu cyane gupambana tu urazi kuronka igihumbi ukabika 400 ukajya 6 ukajya 400 ukabika 6 niryo terambere ry'umuntu iyi tugezemo abajene bubu numujene anose 10mille bishabisa bararahaje no munsi nje naragaritse figu Jefisa kandi kazi nkora taraka na madini menye nafanga zangu uri we ko atamekanisye nje nago mekanisye ndakora filme kubandika amafilme nje nkora no muri Brarudi kubandika ama platification ku ntebe
kandi ico kiraga cyo kuri Brown none amafaranga menshi cyane ko ngiye trip imwe ku munsi ndiza nka 10mille ku munsi cyangwa 50mille par jour nkoze nk'indwi zibiriho simbura umutahe ngano ubu uko yari biraka biza nka rimwe nko mu mezi 3 dushobora gukora nka 5 kandi kiraga kije usanga kironse amafaranga ameze neza aha rero ukora gute apa mucheza jo cinema kikuya ni patie mu muziki au mu cinema urabona iyi machine irimo filme zose zo mu Burundi zose ba Berenduwaye bafandi cinema zabo zose ziri ngaha filme z'abanyarwanda zose ziri ngaha zaba Tanzania zose ziri ngaha agasobanuye kose kari ngaha nyoza ngaho ukeneye filme ngo uyibure ngaha oya uhuza rero kama vimwe na flash utanipisha none iryo niteramira gutezanya imbere cyangwa usubizana inyuma ucuvuga basi mba ushaka filme z'igihumbi nkanzwa kuri 5 ariko kabusize n'igihumbi na 5 tukugira dutezanya imbere ivyo bintu akuna byabure je nipanga muce guhonya ega we muwenyene umugenzi wanje cyangwa we nyene inshuti yanje no ukwiye kunteza imbere kabisa Famba reka rero tumenyesha bari ko badukurikirana twora baramuke bengi badadaye tubengi bako ma Saudi ama Oman bako mu kukuya hadufye aba diaspora benshi bari mu kuza mu Burundi nibazotangwe kuza kumuramutsa Famba ngano kumushorera kumuteza imbere je kweri mimo ayi maskunda kuyaga kule ma chips ya petit sasa bana tumika bari koga baba boze bakoswe bano boga na banyarugombo ni banyarugombo bote na muntu atari mu mugombo bakora ngaha banyarugombo ndo batumika hapa tu umunyarugombo gusa kandi umuntu yinjiye ngaha nawe bari umunyagitega cyo umunyarugombo muzoze rero mushigikire Famba tumuteze imbere ile shop nayo ya manguo nayo ni yako na yeyo je shop mbari ngo zaza shop ijya ni morangira promotion ijya mu dada itwa zaza ziramugira promotion kuri shop yiwe tufitanye contrat iri mu Kamenge kuri 11 numero 7 aha naho ni kuri Kombye aha ni mu Kinama Bubanza kuri 16 ku Ipave Bubanza 16 Bubanza kuri 16 Bubanza Kinama ushitse gusoca uhabona ukibona Samba Famba sasa hapa pakona ni pako bichapa pakona ni Samba Famba hanze ndi studio ndi salon ani wandise Rugombe Boys iyi niyo chapa rero uri hanze uraje hanze ucubona iyi nzu uyiri hanga indahiri ha amafaranga menshi cyane gusa ushobora kuyakubwiye oya apana tuambiane ukweli Messi ubwo rusako wewe waratubwiye yuko atamukinyi wa sinema yinziza amahera ngaha kweki utotubwira n'amafaranga uriha inonzo abararangani ibi binararaga apa binararaga ibi biraranga kandi hari umuntu ahara umuzamu canke ahara umuzamu bazamu bana pushaga mabo amwe abani wenje n'umunyarugombo je navuye muhira nseze sinaje ngo pfum naraseze mama naenda Bujumbura sinavuye abavyeyi batabitse nyiwe kutofa kugaruka yuko nyere ngo byanze je bapfa kunyiba uko nyene Famba projet je reka ndagushimire cye gusiba birangyohe kubona iterambere birangyoheye vraiment buke birangyohe ni pole go guys ndabakunda cyane rero murazi yuko ari hatari ibindi tuzobiyaga cyane murumvize ko yaronse no business azogaruka muri none gutambye vyerekeye umupira mu by'umupira bya match bya match kweri ndabona twarabatsinze na Mikola yenu na Mikola yenu nilifunga nijya gori gasore yatsinze sinari muha weye match itaratamba wewe winjiye wao kunisalimia go yaingia tuko kama ni ine musha dufunga hivi nimbari yerere nagize nje kwinjira mu kibuga ntanda kuramutse turi hanze y'ikibuga mechi aratangura gasore aranyegera ambira ati Famba ari gona nayo uza gutsinda ry'umutwe ndagusavye mwana wa mama uze kuriyimba urazi cyo twakoze twaje mu US iminota 3 nca turasoka nabwira gasore tangura muri match arangira muri tele urabona gori yatsinze yakubise umutwe ko adashaka gori cyarginje hajya nuzi imvano y'ijya gori sawa byose ari ukuntu byabaye nta kintu kiberusa kandi yere nagize nije kwinjira mu kibuga ngaca ndakuramutsa nimetafuta gori nikagusa je ni muri tembura aho uritafutai uripigata shuti mpoto urazi rero bagize nje bakubuyukine ndi hanze coach yambye ati wokina kuri Trua sinzi nibiki nca ndigera ndazunguruka tele yose narakenya kuri 6 7 8 9 hose naragiye kutrua ni pare pembeni kugoshi sijya bashize urana haje we bakubwiye ukine ungeva ko nenda kure unaza kure kurana hose narashitse no ku ipoto ryo ryamwebwe narashitse kuye dura n'umukwepe
turavuga tuhana chance ndasubirayo kandi gusa turabatsinze 4-1 kuri kamwe turindire retour tuko turapanga retour turapiga site retour azoba ari ngurube ubunure azoba ari ibintu byinshi kandi uzobujya ubunure no nje n'umusiramu sheikh oya ariko wo bujya regasiyo zambi wabuze ucujya ari byo bihari gusa urabijya nta kibazo nta kibazo kabisa guys reka ndabashimire cyane rero FAMBA asante sana kwa muda n'ubwo barikiwe sana asante sana je ndaheba kuvumbura n'ubu ndaca je nazigwa nabihevye hapana so zibiheba oheba akaranga mutima guys ndabakunda cyane Jide njo geuza nyuma uonesha abo batubano cyangaria emission ya FAMBA abo batu bote ni barucyangalia na ni ya FAMBA kapicha hapa pembe unafuna kimbia sawa rero ndabakunda cyane bye bye.